Tubahaye mwiriwe bakunze b'ikiganiro umuntu muzima kandi namwe abateramanye n'imurensha kure ya Heritage kuri no mugoroba dushimiye Imana ko kuri no mugoroba itugiriye neza ikabiduhaye kubaho ikaba inashimye ko twongera kwigishanya kuri muri kano kanya kuko tumaze kumenya neza ko muri benshi mukunda inyigisho z'ikiganiro umuntu muzima kuri no mugoroba rero jewe tugiye kubana nitwa Nduwimana Jean Bosco Nijewe tugiye kubana muri kano kanya kugira ngo tugire ibyo twunguranye kandi twigishanye. Rero reka twongere tubahe ikaze, duhe ikaze abantu bwo bari ubwa mbere baravye kino kiganiro kirimo inyigisho nziza zimaze gufasha abatari bake kuko bamaze kudushingira intahe. Rero tubahaye ikaze kandi namwe abasanzwe arabasangwa muri kino kiganiro reka namwebwe twongere tubahe ikaze. Rero tugiye kwigana kuri no mugoroba turigishanya ibyo dufasha ibyo tugirira neza ibyo kungura amagara yacu ariko ntitwobora no kubanza gushimira Imana ko ikomeje kutugirira neza no kutwungura ubumenyi kukaba nkako ijambo ryayo riratubwira ngo muri Zaburi 104 umurongo wa 24 haranditswe ngo uhoraho we erega ibikorwa byawe ni iby'uburyo bwinshi byose wabikoresheje ubwenge ijambo ryayo riratubwira ngo ibikorwa byiwe ni iby'uburyo bwinshi kandi byose ngo yabikoresheje ubwenge uwo n'uhoraho ibyo yakoze byose ngo yashizemo ubwenge kandi ubwo bwenge nibwo natwe dukeneye kugira ngo ibyo yakoze dushobore kubishima bishobore kutugirira ikimazi bishobore kutugirira neza mu magara yacu canke haba mu kubaho kwacu turakeneye ubwo bwenge uhoraho yakoresheje natwe turabukeneye ni nayo mpamvu tugiye kwigishanya tugiye kungurana ubumenyi n'ubwenge kugira ngo ibyo tugirira neza dukomeze kuvyunguka ariko kandi mbere yuko mvuga ico tugiye kwigira hamwe turasoma irindi jambo ryanditswe mu gitabo c'imigani naho igice ni 8 umurongo wa 33 aratubwira ngo mwumvirize inyigisho muca ubwenge kandi ntimuze muzanke mwumvirize inyigisho muca ubwenge kandi ntimuze muzanke ni nayo mpamvu twongeye kubasaba ngo ibyo tubigisha mu bikunde kandi mu bishire mu ngiro kuko tubigisha natwe ibyo twabonye byadufashije ibyatugiriye neza ibyatumye amagara yacu n'imibiri yacu yongera kumererwa neza ni nayo mpamvu namwe tubigishije nuko tuba dufise ibyizigiro yuko nimwabishira mu ngiro bizobafasha rero mukunda inyigisho ntimuzanke kugira ngo muce ubwenge rero tugiye kwigira hamwe kuri no mugoroba turarabira hamwe bimwe mu vyunyunyu nivyo tugiye kurabira hamwe ivyunyunyu bigira kuri bibiri cyunyunyu bita iode n'icyunyunyu bita sodium ariko turavuga cyane kubyerekeye n'icyunyunyu ca iode kuko gikenewe cyane mu mubiri ariko kandi turaza no kuvuga bike kuvyerekeranye n'icyunyunyu ca sodium rero mbere yuko tuja mu idonido ry'ivyo byunyunyu bibiri tubanze twibutsanye ko turi mu rukurikirane rwo kwigishanya kubijanye n'ivyunyunyu n'akamaro kavyo kubakurikirana zino nyigisho zisanzwe zihaca kuri uyu munsi rero ubushize twarize icyunyunyu ca calcium na phosphore kubakurikiye yarigishije icyunyunyu ca fer uno munsi rero tugiye kurabira hamwe icyunyunyu ca iode n'icyunyunyu ca sodium Humbure Imana idushoboje tuzogenda tuvyigishanya gushika ivyunyunyu byose bisanzwe bifasha umubiri tuvyigishe kugira ngo abantu bashobore kubimenya rero ivyunyunyu ni bimwe mu bigize imigwi ishika kundwi y'ingaburo umubiri usanzwe ukenera bimwe bita nutriments mu rurimi rw'igifaransa ivyunyunyu no umwe muri iyo migwi indwi dukunze kuvuga nubwo yose tutarayigishanya ariko turakunze kuyivuga hariho ndema mubiri hariho sanganyangaburo hariho ntanga nguvu hariho amavitamine hariho ivyunyunyu hariho ibyo bita fibre hakaba n'amazi ibyo rero iyo ni imigwi igera kundwi y'ingaburo umubiri wacu usanzwe ukenera kandi ukoresha ivyunyunyu rero numwe muri iyo migwi indwi usanzwe ufatikanya igikorwa niyo imindi migwi 6 ariko kandi ugafatikanya igikorwa cyane n'amavitamine kuko numwe ni kimwe mu bituma umubiri wacu ukora neza
ukora kuri gahunda nziza, ukora ku rutonde rwiza, ukora ufise ingoga n'intege. Ibyo rero bikorwa hanini n'ivyunyunyu hamwe n'amavitamine, kuko nizo bita mu gifaransa bavyise ngo ni element catalyseur. No kuvuga n'utuntu dutuma ibindi bintu mu mubiri bikora, kugira ngo vya bindi twariye bikore, kugira ngo vya bindi bitanga sanganyangaburo, bigatanga ntanganguvu, bigatanga na ndema mubiri, kugira ngo bikore. Ivyo bita element catalyseur nazo zirakenewe. No kuvuga ngo ivyo vyunyunyu nizo vitamine zirakenewe. Ivyunyunyu rero bigizwe n'imigwi itandukanye. Tumaze kuvuga bitari bike bigera ku migwi 3. No muzi tugiye kongera ko ubundi bwoko bubiri. Tumaze kuvuga ubwoko bugera kuri 3. No muzi turongera ku bundi bwoko bubiri. Nkumbure uko tuzogenda turavyigishanya muzogenda mwunguka. Rero ni byiza ko tubanza kumenya ko tubanza kumenya akamaro kavyo ku magara yacu, tubanza kumenya akamaro kavyo mu mubiri wacu, gutyo tukabona gukoresha imfungurwa dusanzwe dukoramwe ivyo vyunyunyu, ariko twabanje kumenya ico bifasha ku magara yacu. Rero nivyo muri rusangi bijejwe ico bita protection et régulation et nettoyage. Ni bikorwa bishika kuri bitatu bisanzwe bikorwa n'ivyunyunyu hamwe n'amavitamine. Bijejwe ico bita protection, no kuvuga ngo biri mu bintu bituma umubiri wacu urindwa. Hakaba nico bita régulation, biri mu bintu bituma umubiri wacu ukora neza, byo bita système hormonale canke uburyo bwo gukora kw'inkabuzo z'umubiri kugira ngo zikore neza. Ibyo vyunyunyu birakenerwa, bikagira nico bita nettoyage. Ico bita nettoyage ni sukurwa ry'uturemangingo fatizo, izo bita cellule, kugira ngo utwo turemangingo fatizo tusanzwe twubatse umubiri dusukurwe. Tukenera amavitamine n'ivyunyunyu kugira ngo turindwe ingwara, tukenera amavitamine n'ivyunyunyu kugira ngo habe ico bita équilibre du système hormonal, canke kugira ngo inkabuzo zacu mu mubiri zikore neza hakenerwa amavitamine n'ivyunyunyu. Rero niyo mpamvu ari byiza ko ivyo abantu babanza bakabimenya, hamwe kamenya uti ivyunyunyu ibi bikugwa bironkwa mu mubiri umuntu afunguye izi mfungurwa, aya mavitamine aronkwa mu mubiri umuntu afunguye izi mfungurwa. Rero kuri sodium na iode navyo ni ivyunyunyu bimwe mu vyunyunyu bigize umubiri wacu. Nizo hari ivyo bita oligoelema, no kuvuga ni ivyunyunyu biba ari bikeya, aho twovuga nka za zinc, za manganese, za soufre, za cobalt n'izindi. Ariko hari n'izindi zikenewe mu mubiri ari nyinshi. Nka fer irakenewe ku rugero rutari rukeya mu mubiri wacu, iyo turayikeneye. Ariko nka sodium ntabwo tuyikeneye ku rugero runini cyane, ariko umubiri usanzwe yikeneye. Zaba iode irakenewe mu mubiri wacu, ariko ntabwo tuyikeneye cyo kimwe na potassium, phosphore canke calcium, kuko ibyo ni ivyunyunyu bikomeye cyane umubiri wifashisha. Kuba dukurikiranye mu cigwa caheze ndizera ko mukivyibuka. Rero iode ari nayo tugiye guherako, ni icunyunyu kimwe mu vyunyunyu umubiri wacu ukenera. Ico cunyunyu gisanzwe gikenerwa cyane n'umubiri wacu, kuko gisanzwe hari bikorwa gisanzwe gikora mu mubiri. Ubwa mbere kijejwe ico bita entretien du fonctionnement cérébral, no kuvuga ngo kugira ngo ubwonko bwacu bukore neza butegezwa kubungabungwa hifashishijwe ivyo vyunyunyu. Mu vyunyunyu rero byifashishwa harimwo icunyunyu ca iode. Iode isanzwe ari icunyunyu kimwe mu vyunyunyu bikenerwa n'ubwonko, kuko ubwonko busanzwe bukenera ivyunyunyu bitandukanye, harimwo izo bita za magnesium, harimwo izo bita za zinc, harimwo n'iki cunyunyu ca iode, harimwo na fer kuko isanzwe ijana n'amaraso. Ariko iki cunyunyu ca iode naco gisanzwe gituma haba ibungabungwa ico bita entretien du fonctionnement cérébral, kugira ngo ubwonko bwacu bukore neza, kugira ngo ivyo bita imyakuro, no kuvuga neurone, twaturemangingo fatizo two mu bwonko, kugira ngo dukore neza ihanahana makuru ryo mu bwonko, ivyo bita transmission du message par système synaptique, no kuvuga guhanahana makuru mu bwonko kugira ngo bikogwe neza. Iki cunyunyu ca iode ubwonko buragikenera. Ikigira kabiri nuko ari cunyunyu gikenerwa n'imvubura yo mu mubiri. Hari ivyo bita imvubura mu mubiri, ivyo bita glande, hari iyo bita glande thyroïde. N'imvubura iba mu muhogo, n'imvubura iba mu muhogo isanzwe ifise ibikorwa ijejwe. Iyo nayo kugira ngo ikore neza irakenera ico cunyunyu ca iode. Iyo mvubura
bita glande thyroïde isanzwe ikora inkabuzo bita thyroxine. Iyo nkabuzo ya thyroxine ni imwe mu nkabuzo umubiri wacu usanzwe ukenera. Umubiri wacu ukenera inkabuzo nyinshi cyane zituma umubiri ukora vya bindi bita regulation kugira ngo umubiri wacu ukore neza ku rutonde no kuri gahunda nziza idahindaguritse. Ukenera ivyo bita inkabuzo, izo bita hormone. Izo nkabuzo rero kugira ngo ziboneka bivuye mu byo twafunguye birimo vitamine n'ivyunyunyu. Rero iyo bita imvubura yo mu muhogo bita glande thyroïde isanzwe ikora inkabuzo bita thyroxine. Iyo thyroxine rero hari byijejwe isanzwe ifasha cyane igice cyose cy'umuhogo, igafasha igice cizosi ico bita ku, igafasha ico bita igice cy'ubwonko bita hypophyse. Iyo hypophyse nayo niyo ituma utunyama tuba ku mafyigo bita glande surrénale dusanzwe dukora ico bita estrogène na progesterone. Ni inkabuzo zisanzwe zifasha mu bijanye n'irondoka kugira ngo zikogwe. Izo nkabuzo ziba zakozwe n'utwo tunyama bita glande surrénale tuba ku mafyigo, utwo tukaba twategetswe n'igice cyo mu bwonko bita hypophyse. Ico gice cyo mu bwonko bita hypophyse nico gitegeka utwo tunyama tuba ku mafyigo gukora za hormone canke za nkabuzo bita estrogène nizo bita progesterone. Izo rero nazo kugira ngo zikogwe neza zikozwe n'utwo tunyama zigaheza zikarungikwa muri twa turemangingo twakira imbuto z'abagore twumwe bita ovaire. Utwo natwo kugira ngo twakira izo nkabuzo biba byategetswe n'igice cy'ubwonko bita hypophyse. Utwo rero urumva ko kugira ngo iyo hypophyse ikore neza turakenera kuba twarose cyo cyunyunyu ca iode. Iyo iode isanzwe rero ikenewe kugira ngo ubwo bwonko ico gice cyo mu bwonko bita hypophyse gikore neza. Isanzwe inakenewe kandi no muri twatugingo twakira turema urubuto rw'abagore bita ovaire. Utwo natwo kugira ngo dukore neza turakenera ko umuntu aba yaronse iode ikwiye mu mubiri wiwe. Rero aho n'ahantu hagera kuri hane isanzwe ikenerwa mu mubiri ni mu muhogo aho bita muri gorge, ni kwizosi mwizosi mu gice cy'inyuma kwizosi aho bita kuri ku, ni muri mu bwonko muri ico gice bita hypophyse. Igakenerwa no muri utwo turema ntanga tw'abagore utwo bita ovaire. Isanzwe kandi ikenerwa ku bana bakiri bato ku muco bita développement de la croissance physique kugira ngo umuntu akure mu buryo bw'umubiri ingingo zikure, ico bita croissance physique. Kugira ngo umuntu akure ingingo zikure neza umuntu agaragare nk'uwakuze, ico cyunyunyu bita iode umubiri wacu uragikenera. Ico cyunyunyu citwa iode kugira ngo ingingo zacu zikure neza turagikenera. Rero aho ahandi gisanzwe gikenerwa twamaze kuvuga ko gifasha mu byo bita fonctionnement cérébral kugira ngo umuntu agire ico bita capacité mentale ashobore kwiyumvira. Hari ibyo bita fonction cognitive bisanzwe bikorwa n'ubwonko bwacu. Hari ibikorwa bikorwa n'ubwonko bisaba ubwenge, kwiyumvira, kuvuga, gutegeka, kwibaza, gufata ingingo, kuririmba. Eka ibyo bikorwa musanzwe muzi ko bikorwa habanje ubwonko aribwo bwabanje gutegeka. Ubwonko niyo bita système nerveux central. Kugira ngo ubwo bwonko rero bukore neza umuntu akora ibyo bita ibikorwa bitegetswe n'ubwonko, hakenewe ico bita capacité mentale. Iyo capacité mentale yacu y'umuntu ikora neza iyo yaronse bya bindi bita iode. Rero izo bita fonction cognitive zisanzwe zikorwa n'ibyo bita faculté cérébrale. No kuvuga hari bisata biba mu bwonko bisanzwe bijejwe buri kintu. Kuvuga bifise igisata kibijejwe mu bwonko, gutwenga, kuraba, kwiyumvira, ibikorwa byose dukora biba bifise agace ku bwonko kabijejwe. Urugingo rwose rw'umubiri yo rukoze ruba rufise igisata cyo mu bwonko cyarukoresheje. Ico gisata cyo mu bwonko cyarukoresheje nivyo bita faculté. Ivyo kugira ngo bigire ico bita capacité mentale bikore neza
harimwo ubwenge, harimwo kwiyumvisha, hakenerwa ico cunyunyu bita iode. Ico nikindi. Iyo iode rero isanzwe ifise n'ibindi bintu irinda umubiri wacu, isanzwe ifise n'ibindi bintu ikingira umubiri wacu. Ubwa mbere ni yo bita sel mineral, ni icunyunyu gisanzwe ari anti-infection. Ni icunyunyu gisanzwe kirinda kugwara za ngwara zikomoka ku micafu, zo bita maladie infectieuse. Izo nazo zisanzwe zikunda gufata abantu, na cyane cyane nk'abantu baba bagize ibikomere wakomeretse canke wabazwe. Rero kugira ngo umuntu nk'iyo bamugire operation kwa muganga, zimwe bita operation chirurgicale yo kwa muganga bakubaze, kugira ngo ntihave handukiramwo ubugwayi bw'ubukomotse ku micafu, byo bita infection. Umuntu abakeneye kuba aronka ico cunyunyu ca iode. Ni anti-infection cyane, ni cunyunyu kirinda cyane izo ngwara zikomotse ku micafu. Ikigira kabiri nuko isanzwe irinda kuvyimba kw'inkovu. Iyo umuntu yakomeretse akaba yagize igikomere hanyuma bakakivura kigakira, nyuma yo gukira hari abantu bagira umubiri ukavyimba, ugasanga inkovu yavyimbye abaye uruntu rw'uruvyimba runini cyane. Ariko mu bushakashatsi bwakozwe n'abavuzi bugakorwa kandi n'abahinga mu bijanye no gufungura, abo bita nutritioniste, barerekana ko iyo umuntu yakunze gufungura imfungwa zirimo iode, iyo akomeretse ntakunda kuvyimba. Iyo amaze gukira inkovu yiwe ntikunda kuvyimba ngo ibe ikintu kinini cyane. Rero urumva ko ari byiza gukoresha ico cunyunyu ca iode mu mfungurwa duhava tubabwira isanzwe ibonekamo. Ikindi kandi nuko ari imwe mu yirinda indwara z'imitsi. Umuntu rero afise ubwoko bw'imitsi bwinshi cyane butandukanye. Hari imitsi soza amaraso, itwara amaraso, yo bita ama-artère, imijana. Hariho n'imitsi igarura amaraso iyakuye mu ngingo z'umubiri iyazanye aho amaraso asanzwe atunganyirizwa mu mahaha no mu mutima, yo yita amavene. Umuntu asanzwe afise imitsi yumva, yo bita amanere. Umuntu afise imitsi itwara amazi, iyo nayo ibaho, iyo bita imitsi itwara amazi isanzwe irimwo amazi umubiri wacu usanzwe ukenera, kuko hari ubwo amazi atandukanye umubiri wacu usanzwe ufise. Iyo nayo hariho imitsi isanzwe ijejwe kuyatwara mu mubiri wacu. Ibyo byose babyita imitsi. Iyo mitsi yose kugira ngo ibungabungwe, yaba iyo itwara amazi, yaba iyo itwara amaraso, yaba iyo isanzwe ijejwe ihanahana amakuru canke ijejwe gutanga amakuru mu mubiri wacu, izo bita amanere, izo bita ama-artère canke ama-vaisseau canke ama-veine eka n'izindi. Iyo mitsi yose isanzwe ikenera ico cunyunyu bita iode kugira ngo ntitugware ingwara z'imitsi. Iyo mitsi iyo igwaye ishobora gukomantara umuntu akagwara ingwara zitandukanye. Nk'akarorero nk'imitsi isanzwe itwara amaraso, iyo igize ikibazo umuntu ishobora kugira ikibazo yabuze ibyo byunyunyu nk'ico cunyunyu ca iode. Iyo yakibuze umuntu ashobora kugwara ingwara zitandukanye, akagira ibyo bita nk'iyo icunyunyu ca sodium cabaye cinshi cyane, n'icunyunyu ca potassium iyo byabaye byinshi cyane bikabandenga rugero mu maraso, umuntu ashobora kugira ikibazo. Iyo ico cunyunyu ca iode kitabonetse mu mubiri wiwe, umuntu ashobora gucagira ikibazo. Hariho abaca bagira nk'ubugwayi bwo gukoberana kw'imitsi, imitsi ikamera nk'ipfunganye, ivyo bita atherosclerose. Mu nyuma iyo hamaze kuba atherosclerose, haca hakurikira ubundi bugwayi busa nuko ari ubwo bugwayi buba bwiyongereye cyane, imitsi kamera nk'iyizivye, ivyo bita arteriosclerose. Urumva ko nk'ubwo n'ubugwayi bushobora gukomoka ku kubura gusa ico cunyunyu ca iode mu mitsi yacu. Rero iyo nayo aho naho irafasha cyane iyo dukunze gufungura imfungurwa zirimo ico cunyunyu ca iode. Ahandi ni mu mafyigo. Amafyigo yacu asanzwe ajejwe igikorwa cyo gukura umucafu w'amazi mu mubiri wacu. Kugira ngo akore neza, amafyigo arakeneye icunyunyu ca iode, arakeneye kandi icunyunyu ca potassium n'ibindi byunyunyu
nkumbure tuzoza turigishanya uko tuzogenda turavyiga. Igikurikira asanzwe igicunyunyu gisanzwe gifasha ku bantu baba bafise ubugwayi bw'inkorora. Ku bantu baba bafise ubugwayi bw'inkorora kirabasahiriza cyane iyo bakunze gufungura indya ziboneka mu ico cunyunyu. Ubumenya gute ko vyagusahirije? Nuko wumva inkorora isa niyagabanutse canke igakira igahera. Aho uba wafashijwe n'ico cunyunyu gifatanije n'ibindi vyunyunyu hamwe n'amavitamine amwame asanzwe ari amavitamine agwanya ubwo bugwayi. Rero urumva ko ico cunyunyu ca iode vy'ukuri tugikenera cyane kuko gifasha cyane ibikorwa bitandukanye. Gisanzwe kandi gifasha no ku mubiri wacu kurinda ingwara z'urukoba, za ngwara zifata urukoba rwacu, amadermatite, eczema n'izindi ngwara zitandukanye zifata urukoba rwacu. Iyo dufungura neza imfungurwa zirimo ico cunyunyu ca iode tuba turiko turagirira neza amagara yacu. Rero ico cunyunyu ca iode gisanzwe gifasha amagara yacu muri ibyo byose tumaze kuvuga. Kigafasha amagara yacu binyuriye mu mfungurwa twafunguye, kikinjira mu mushishito, muri za mfungurwa zikinjira mu mara mato, kikaba absorbe canke gikanunuzwa n'amara mato binyuriye muco bita iodure. Iyo iodure iba yakomotse ni cunyunyu ne kiba cakomotse muri zo mfungurwa, hama kikinjira mu amara mato akashinjiza mu gitigu biciye muco bita veine porte numutsi ufatanya amara mato n'igitigu. Igitigu gaca kibyinjiza mu maraso bigaca gikwirakwira muri za ngingo zose twamaze kuvuga, kigafasha handi hose twamaze kuvuga. Ariko iyo kibuze umuntu ashobora kugira ibibazo bimeze gute? Ico cunyunyu ca iode iyo kibuze umuntu hari ibibazo ashobora kugira. Ubwa mbere nuko iyo haboye kibuze mu mubiri umuntu ashobora kugira ico bita crétinisme. Crétinisme ni ubugwayi bufata abana bakiri bato bariko barakura bakagira ico bita retard mental. Uwo muntu aba yabuze ico cunyunyu cha iode mu mubiri. Ico cunyunyu cha iode mu mubiri kiba cabuze, umuntu gasanga yabuze ibyo bita creatinine mu mubiri, agacagira ico bita crétinisme. Iyo crétinisme ibaye nico bita retard mental. Ni cyagihe umuntu agakura atazi kuvuga, agakura umenga afise debilité canke agakura umenga afise ugukehanirwa mu bwenge. Urumva ko iyo ico cunyunyu kibuze hashobora kuba ingaruka mbi. Ikigira kabiri, iyo cabuze kakanyama twababwiye bita imvubura kaba mu muhogo, iyo bita glande thyroïde, iyo katabonye ico cunyunyu karavyimba. Bitewe niki? Bitewe nuko gaca kagerageza gukora cyane kugira ngo ico cunyunyu mu mubiri kiboneke. Iyo kitabonetse mu buryo buhagije mu byo twafunguye, karigora kagakora igikwiriye cyane kugira ngo yankabuzo bita thyroxine iboneke, mugaca usanga ako kanyama kavyimbye, hagaca haba ico bita hypertrophie thyroïdienne, hagaca kavyimba. Iyo kavyimbye umuntu agaca agira ico bita umwingo, ico bita goitre mu gifaransa. Haba ico bita hypertrophie thyroïdienne, no kuvuga ngo haba habaye augmentation du volume de la thyroïde, haba habaye kwiyongera kwako kiyo mvubura bita thyroïde. Iyo nayo imaze kwiyongera ikavyimba bica bigaragara mu muhogo, umuntu agaca agira ico bita umwingo mu kirundi, ari nayo twita goitre mu rurimi rw'igifaransa. Rero urumva ko iyo ibuze mu mubiri wacu umuntu ashobora kugira izo ngaruka mbi. Yibuze ku mwana muco bita capacité mentale twahoze tuvuga irabura, umuntu agaca agira retard mental. Ariko iyo yibuze kandi no ku muntu akuze ashobora kuzovyimba iyo mvubura bita thyroïde, ugasanga yagize ico kibazo c'umwingo. Ariko rero ibaye nyinshi mu mubiri wacu isanzwe isohogwa mu mwanda mutoya. Iyo tugiye ku mwanda muto kwihagarika, iyo yabaye nyinshi isohokana no mwanda mutoya, ntihagire ico umuntu aba. Rero isanzwe ari uko imeze nivyo bikorwa ikora. Ariko ico cunyunyu ca iode kiboneka he? Ico cunyunyu ca iode rero kiboneka mu bintu bimwe umuntu ashobora gufungura. Icambere no kiboneka mu munyu basanzwe bimba mu mwonga, iyo bita sel marin. Uwo munyu mu kirundi tukunda kuwita ngo n'umunyu w'inka canke ico bita igitumba, canka uwabandi bita ngo ni cuhiro. Ariko mu mvugo y'ikinyarwanda barabita ngo n'umunyu w'igikurukuru. Usanzwe ari umunyu wimbwa hafi y'ahantu ku biyaga, ahantu hari inzuzi, canke ukaboneka ahantu mu misozi imwe bawita sel marin.
ariko ukunda kuboneka mu nganzo. Uwo yunywa mu mazi yo mu gatondo ugafata akayiko gatoya ukagashira mu litiro ry'amazi, ayo mazi ukayanwa mu gatondo, ukanywa kw'igikombe mu gatondo, ukanywa kw'ikindi saa sita, ukazora ufata gatatu mu ndwi, ico cunyunyu ca iode ukironka vyoroshe. Ahandi uboneka ni ico cunyunyu kiboneka ni mu mboga bita creso, izo bita leti, ukaboneka kandi no mu vyamwa bita imizabibu zo bita raisin, ukaboneka kandi no mu nkeri zo bita fraise, ariko uraboneka kandi no mu tuntu tuvura igitigu bita hadi, twona twiyo kunda kudufungura. Ico cunyunyu ca iode uba ukironse ku rugero rushimishije. Rero uraboneka ariko kandi no mu mazi meza, iyo twanyoye amazi ico cunyunyu ca iode tuba tukironse iyo tunyoye amazi ku rugero rwiza mu gitondo, saa sita no ku mugoroba tukanywa amazi yo mu isoko yiza, amazi asukuye yo bita eau pure, aba ari amazi meza cyane, ntabwo ari eau potable. Eau potable yego ni nziza, ariko abahinga bavuze ngo ni eau pure, no kuvuga na amazi asukuye atagira umucafu na mukeya. Ayo rero iyo twayanyoye tuba twarose icunyunyu. Urumva ko kiboneka haba mu nkere, muri hadi, mu mizabibu ko bashobora kuyironka, ariko no mu mboga bita leti zisanzwe zimeze ubwoko zimeze nk'amashu, zikaboneka kandi no muri zo bita creso, nazo nyene ziraboneka, canke muri uwo munyu basanzwe bita umunyu wo bimba mu nganzo iyo bita sel marin. Rero ico nico cunyunyu ca iode. Ariko sodium natwe twavuze ko tubabwira ko bikeya, naho ni kimwe mu vyunyunyu bikenerwa no mubiri cyane, kuko isanzwe igira ico bita equilibre acido basique, kugira ngo amaraso yacu ntabe amazi, ntabe acide cyane canke ubumana cyane, arakenera ico cunyunyu ca sodium. Ariko iyo kibaye cinshi co cisha vyinshi cyane, iyo kibaye cinshi umuntu acagira izo bita insuffisance cardiaque, acagira ico bita trouble hépatique, umuntu akagira ico bita ashobora no kugira ivyo bita calcul renal, no kuvuga ingwara zifata zimeze nk'utubuye, zifata amafyigo zo bita nk'amaritiase urinaire, umuntu agacagira izo ngwara. Iyo ico cunyunyu ca sodium co cabaye cinshi nuko umuntu acamera. Ico cunyunyu coco gisanzwe kiboneka mu bintu bisanzwe bivungurwa bikomoka ku bikoko, zaba inyama, amata, amagi, amafromage. Ico cunyunyu kiboneka yari cinshi, nayo mpamvu atari byiza gufungura ivyo bintu, kuko iyo ubifunguye bishobora kukugira nabi, ugasanga wamerewe nabi kubera ico cunyunyu. Rero iyo ugomba kubisubiriza ucukoresha ibintu bikomoka ku bimera, kuko ayo mata n'izo nyama inka zibironka zironka ico cunyunyu ca sodium ariko zafunguye ivyatsi. Ivyo vyatsi rero dushobora gufungura ni nk'ibintu bikomoka ku vyema, amasezame, amanazi zo bitwa amanwa do coco, amasoya, eka n'ibindi bintu byose nk'ibitunguru. Usanga ico cunyunyu ca sodium kiriyo ku rugero rwiza kandi rushimishije, rushobora gufasha umubiri wacu. Rero muri make nivyo haba kuri sodium canke kuri iode, ariko twashimye kuvuga iode cyane kubera ko ariyo twabonye twageze ku bushakashatsi ugasanga irakenewe cyane ku mubiri wacu. Sodium yoyo naho umuntu atofungura bya bintu twamaze kuvuga nk'inyama, nk'amafromage n'ibindi, ariko agakoresha ivyema, agakoresha sesame, agakoresha amata akomoka kwisoya, agakoresha amanazi izo bita noix de coco, canke abashobora kuronka amanwa do caju, canke abashobora kuronka amande, canke umuntu agakoresha ibindi bintu bisanzwe nk'imboga, kuko zaba imboga nk'izo bita za epinari, mbere no mu isombe ico cunyunyu usanga kiriyo. Eka no mu ibumba ko bashobora kuronka ibumba kanywa argile verte, ico cunyunyu ca sodium gisanzwe kiriyo. Iryo bumba rinyobwa mu mazi, argile verte canke argile grise. Nivyo muri rusange. Reka tugarukiriza aha, ariko tubinginga ngo ibi tuba tubigishije iyo mubishize mu ngiro muraheza amagara yanyu akamererwa neza, twumva mwamerewe neza, tugafataniriza hamwe gushimira Imana, kuko ariyo iba yaduhishuriye ubumenyi. Rero nitwobora gushimira Imana ituhaye kubigisha canke kwigishanya kugira ngo mushishikare kunguka. Reka bakunze b'ikiganiro umuntu muzima mukomeze kugubwa neza no guhezagirwa no kuronka byinshi bibagira neza mu mpwemo no mu mubiri. Imana ibarose mu izina rya Yesu.
Shama